nuko bimeze kugenekerezo rya 11 twese duhuriye muri Chicago muri show ya Chino One Man Chino Kid muri dushobora kuzoca tubona Sadbi acha shootinga indirimbo ariko kandi ikindi kintu nziko ndiyumvira Sadbi kuba yafashe iyi decision yo gupostinga kajya ka video ariko mwe na Chino Kid akagapostinga kuri Facebook ntagapostinge kuri Instagram akanako ndabona kumenga nakantu gato yoba yakubise yenze ko gato ikuko no munsi Tanzania yose amaso yabo n'amatwi yabo byose biri kuri Instagram. Oya ubundi nibigenda ko ndakubwira Sadbi afise ama strategy atandukanye. Sadbi n'umuntu wa mbere udashaka kumujija utaritegereza neza ibintu vyibo canke utarafata umwanya ngo wicare urabe impamvu yabikoze. Uyu munsi Sadbi ashobora kuvuga ati uyu munsi reka ubutumwa mbarenda bwerekeze ku barundi bene wacu, kandi abarundi Seutani post abakoresha Facebook par rapport ya Instagram akavuga ati reka mpere ngamuhira ndabumvishe hama bamenye igikorwa kirikare hama Instagram naho ndashobora kujayo hanyuma. Sadbi si umuntu woza ngavuye ngo ibintu byose abikora atiyumviriye, si umuntu wovuga ngo n'umuntu afa guhuruduka, afise team nabivuze reka ndabisubiremo imeze neza murabira ibintu no kuvuga ngaha nta guhuruduka kwabayemo. Nimba uyu munsi agashyize kuri Facebook atagashira kuri Instagram twitege ejo cyangwa yejo twashaka kukabona kuri Instagram cyakavuga ati reka Instagram nayo nzogahe ujya Chino Kid nawe agashireko. Cyose n'ama strategy mu muziki ni strategy bisaba rero ko agashira kuri hariya kuri Instagram ira na Chino Kid akabone maze anamutaginge Chino Kid agapostinge bundi ntakore bijya bintu byo bon ego na collaboration hariya kuri Instagram ni bon muga mubwire we nyine agaposting ego bundi ega collaboration ni chimaze bon ego mura collabora mukashinga uvu hamwe none ucifa tukajuja gupromotinga wenyene kandi warondeye umuntu ugamusangira ingufu nashire ko Chino nyine agapost nivyo kuvuga ko Sadbi yabishitse kuri Facebook kandi abarundi bakaba bakurikana Facebook Chino nawe nakubite kuri Instagram hama batanzania benshi babimenye nabo bakoze ikintu kimeze neza cy'umunsi nuko bimeze kabisa hariya ka Chino Kid Chino One Man ariko mwe na Sadbi ibintu ubona ko bizaba bimeze neza cyane uzoba aramavuta ibintu azoba ari wavuze akantu ngo arakura indirimbo zya nzimbo za kirisese naho mutuzi ko zirava mu bantu bukebuke nivyo wowe twagize kuyivuga kadabisubiremo kandi muzoshake mu birabe hariho amastile amwe ushake wandike ubabaza umutwe ushaka wandike amajambo ameze gute hariho amastile adashobora kumara imyaka n'imyaka stile ya mbere imaze kutwereka yuko idashobora kumara imyaka n'imyaka n'amapiano uzurama indirimbo zose zabaye hit z'amapiano ziba hit mu mezi 2 3 4 5 nta ndirimbo izomara umwaka ngurashaka kuri hit kandi ari amapiano. Uyu munsi wo mutu arazi kuntu yaje wo mutu mu minsi 3 yakwije ama views bavuga ati uyu muhungu mu kwezi kuma ashaka kuronka wa mu miliyoni wa views ariko tumaze kumushika mu ndwi mu minsi 8 minsi muri 10 jours twarabuze ya ndirimbo ingabe ko biragenda gushika n'ubunye ubwe kuraba ukuntu umuvuduko yazananye gushora ama views iri kubunye ushobona neza yuko indirimbo z'amapiano ziraba hit mu minsi ya mbere ariko uko imisi igenda ihera niko bazikuramo kandi birumvikana neza indirimbo z'amapiano ni nyinshi cyane. Indirimbo z'amapiano ni kuvuga nta kakantu uba wisangije na kamwe kaba karimo ni kuvuga indirimbo z'amapiano beat ni imwe muri rusangi kunibikoze presque aba nkiyemo rero wewe ugiye kwimva ko indirimbo yawe mu mapiano boyumviriza amezi 6 kandi abandi bako basohora inyuma yawe zinza amapiano nyene abantu benshi bakaba bakunda n'utuntu dushasha biba bigoye bitandukanye n'izi style zindi. Iyi style indirimbo ashaka kuyikunda bivaye n'ukuntu na melody yayo ukuntu wayitwaye ashaka kuyikunda bivaye n'ukuntu beat yayo igenda bitandukanye n'amapiano. Amapiano akoze kumwe ubundi nyene sinahura igituma umuririmbyi ashobora kuba gusohora indirimbo y'amapiano agaca kubita nk'amezi 3 4 5 adasubiye gusohora iyi uba wihenze. Amapiano afise garantie iri ntoya cyane abantu bakunda kuvuga ngo garantie ntiyivuga amapiano afise garantie nkayivuga ivuga ushaka kubibona uyu munsi imeze neza isa neza hiye ejo ugasanga yabuze yose ni kuvuga amapiano nayo rero Sadbi niwe bitoye ono kuntu yatanguye kwiza Jovebie neza za kirisese umutu niyindi natutayamenyesha kwa amapiano amapiano rero nuka kogwa ntushobora kwicara amezi 3 utayakurikiza
baca bayibagira kandi uca wibagirana nuko amapiano ameze rero. Yes, nuko amapiano ameze. Ushaka gukora piano neza kubita indwi imwe uca ubatamwo iyindi uca utamwo iyindi maze ibintu bigende neza. neza. Minimum ukwezi. Kwezi ni sawa? Ukwezi ni sawa. Ntabwo uvuga ngo amezi 2 3 4. Sha bacaje kumvisa piano y'uwundi. Amapiano ku masoko ari menshi kandi ashaka gusa yose. Nta buhinga bwa hatari wihariye buba burimwo. Zose ni impamvu. Yes, nuko bimeze. Ni classic vibes ubona ko ninjewe Drizzy presenter ndi kumwe na Calvin. Ako tuba turiko tugenda tukubwira amakuru ageze muri entertainment maze ibintu bikagenda neza cyane. Nuko bimeze. Calvin. Alvin Smith. Vuba cyane ku munsi w'ejo